iyi ni BBC Gahuza Miryango ivuga i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbc.com. Ubu ni saa 1:00 z'ijoro i Nairobi, ni saa 12:00 z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda, muri kumwe na Geridas Yihunda Impundu. Amahoro n'ikaze ku bakunzi mwese wa BBC Gahuza Miryango, izi ni zimwe mu ngingo zigize amakuru yo kuri uyu wa mbere. Mu Rwanda abanyagihugu bahangayikishijwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba rimaze iminsi ryibonekeza aho bavuga ko rihungabanya imirimo yabo. Leta ivuga ko iriko irakora ibishoboka byose kugira ibitorera inyishu. Mu gihe impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zikomeje gutabaza zivuga ko zikubagurwa, ishirahamwe CDH Vicar rivugira impunzi ziba mu makambi atandukanye rivuga ko leta ya Tanzania iriko irahonyanga amategeko mpuzamakungu. Harimo nk'ingingo ya 33 ivuga ko kizira kikadiririzwa ko impunzi itahukana mu gihugu aho yajiva mu gihe iboneka ko ishobora kugirirwa nabi. Turababwira n'ingaruka z'intambara y'umusiko bwo hagati iriko iragira ku barimyi bo muri Kenya nabo mu karere. Mu yandi makuru, mu mikino muri shampiyona mu Rwanda APR FC yakubitiwe i Rubavu naho Manchester City irarushaho kotsa igitutu Arsenal muri shampiyona y'Ubwongereza. Ayo nandi menshi nabateguriye ntabacike. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Idonido ni mukanya Prime Ndikumagenge amaze kudushikiza avugwa ijya nino ku isi. President Trump yavuze yuko abantu biwe bitaba ibiganiro bari mu nzira baja ku murwa mukuru wa Pakistan Islamabad mu ngunga nshasha y'ibiganiro na Iran. Ikinyamakuru The New York Times cyasubiyemwo amajambo ya Trump avuga yuko aho ibintu bigeze atanumwe ariko arakina. Agahengwe mu ntambara hagati ya Amerika na Iran kazorangira ku wa gatatu. Leta ya Iran yakomeje gutanga ibimenyetso bidatomoye byo kumenya niba izo kwitaba ibiganiro, aho umutegetsi wo hejuru yavuze yuko iriko irihweza mu nzira nziza kwitaba ibiganiro. Imbere yaho Iran yagabishije yuko izo kwihora inyuma yaho Amerika ifatiye ubwato bw'imizigo buriko ibendera rya Iran mu kigobe ca Oman. Igipolisi ca Buraya kivuga ko camenye ahajanywe abana 45 b'abanya-Ukraine batwawe n'Uburusiya. Europol yakoranije abashakashatsi 100 bamara imisi 2 bariko baracukumbura amakuru arahagaragara. Vyibazwa ko Uburusiya bwatwaye hafi ibihumbi 200 by'abana b'abanya-Ukraine kuva bugavye intambara ku gihugu cyose ca Ukraine haraheze imyaka 4. Europol ivuga ko bamwe barezwe n'imiryango y'Abarusiya mu gihe abandi bari mu makambi y'igororero canke mu bitaro by'abarwayi mu mutwe. Ivyo vyatumye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI isohora umutahe wo gufata President Putin n'umukuru w'umurwi w'Uburusiya ujejwe agateka k'abana Maria Lvova-Belova ku birego vy'ivyaha vyo mu ntambara. Aya makuru na ya BBC. Amakuru ava muri Ethiopia avuga yuko umugambwe wa Tigray People's Liberation Front mu ntara ya Tigray wasubijeho inama nshingamateka y'intara iri mu vyatumye intambara yaduka mu gihugu igihe yatorwa mu buryo butavugwa ko rumwe haraheze imyaka 6. Igiye gusubirira ubutegetsi mfata kibanza bwari bwashizweho hisunzwe amasezerano y'amahoro yashizweko haraheze imyaka 4. Ni inkuru ya Richard Gagowe mwumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Umutwe uharanira kubohora akarere ka Tigray wakomeje kurwanira ubutegetsi n'ubuyobozi bw'agateganyo bufite icyicaro i Mekelle mu mujyi mukuru w'ako karere. Uwo mutwe urwanya ko ubuyobozi bw'agateganyo bwongererwa igihe cy'umwaka. Abasesengura baburira ko iki cyemezo gishobora guhungabanya imbaraga zashizwe mu ishigwa mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro n'ubundi adafite imbaraga yashiriweho umukono i Pretoria hashize imyaka 4. Intambara hagati y'abanyagihugu yatangiye mu 2020 yahitanye abarenga 500. Abasivile barenga amajana 2 batabawe mu buseruko bwa Kongo, Republika ya Demokarasi ya Kongo, inyuma y'igitero ku ikambi y'abarwana bitirira idini rya Islam. Igisirikare ca Uganda kivuga yuko abo bantu bari bagotewe mu ntara ya Ituri na Allied Democratic Forces ADF ishami rya Islamic State. Umuvugizi wa Uganda yavuze yuko igikorwa gihuriweko n'ingabo za Kongo cateye ibirindiro vya ADF ku ruzi Epulu. ADF yamayagavye ibitero mu bihugu vyombi. Gildas.
urakoze Prime Ndikumagenge. Mu gihe mu burere butandukanye mu Rwanda hagaragara ingorane z'icikagurika ry'umuyagankuba rihungabanya imirimo y'ubutunzi, leta ivuga ko iriko ikora ibishoboka vyose kugira ngo yongereze umuyagankuba. Ubushikiranganji bw'ibikorwa remezo buvuga ko ibura ry'umuyagankuba riterwa n'iyongerekana ry'abawukenera harimwo n'inganda. Ariko ngo hari n'igihe umuyagankuba ukena kubera haba habaye ihungabana mu miyoboro u Rwanda rusangiye n'ibindi bihugu. Iyi nkuru reka tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Udukoresho tubika umuriro dukunze kuboneka mu biro tugafasha abakoresha mudasobwa kuba bakomeza imirimo yabo mu gihe runaka kandi umuriro w'amashanyarazi wagiye. Aya majwi ubu niyo yumvikana henshi kubera ibura rya hato na hato ry'umuriro w'amashanyarazi. Abakorera mu biro ni bamwe mu bamaze iminsi binubira iri bura rituma akazi kabo kadindira. Muri rusange ibura ry'umuriro w'amashanyarazi ryugarije igihugu cyose. Aba ni bamwe mu baturage twaganiriye. Ikibazo cy'umuriro, usanga umuriro ukomeza ugenda ugaruka buri kanya, ugasanga ibikoresho bya electronique by'abaturage biri kuhangirikira. Ukareba nk'ahantu bafite umuriro bacanye ubona ko ari byiza. No mu rugo umuntu agira ikibazo abasha gukemura nka ninjoro. Biraduhanga nk'ubu umuntu afite nk'agatelefoni akagomba kwirukanka yabuze n'aho agacaginga. Nubwo ikibazo cy'ibura ry'umuriro kibangamira bose, abakora imirimo nk'iyi y'ubukorikori bo barabogoza. Aha ni mu cyanya cyahariwe ubukorikori cya Musanze. Iyo ugarutse nyine ukawugira nk'ikibazo gutyo ugatwika nka moteri y'umuntu, usanga bigiye muri depanse ndende yuko hari ukuntu gutwikira moteri ugasanga ubuze ubushobozi bwo kuba wayikoresha imirimo yawe igahagarara. Ubwo rero urumva ari ikibazo. Hari igihe batwohereza umuriro mwinshi rwose ukaba wanatwika n'ibintu. Isobanura iki kibazo, leta y'u Rwanda ivuga ko ingano y'umuriro atariyo yagabanutse nk'uko bamwe babyibaza, ahubwo ngo habayeho ubwiyongere bw'ibikorwa bigukenera kubera iterambere ry'igihugu. Ubwo haherutse gusobanura ingamba ziriho zo guhangana n'iki kibazo, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Jado Uwihanganye yavuze ko igihugu kiri gushyira imbaraga mu kongera ingufu zivuye imbere mu gihugu. Ariko kubera ko nazo zidahagije ugereranyije nuko abantu bawugenera, ngo hazakomeza na gahunda yo kugura umuriro mu bihugu bituranyi, kimwe nuko u Rwanda narwo rujya ruwugurisha mu bindi bihugu. Gusa inzira zinyuzwamo izi ngufu nazo ngo zikunze kugorana. Nimba ari umuriro turi kugura mu baturanyi, uwo muyoboro ukavaho wose, uko rero imashini z'amashanyarazi zikora, iyo uyatse ubushobozi udafite, aho kugira ngo ipfe irazima. Niyo mpamvu ubona zose zihita zizima, tukagombera kubanza kuzisubizaho. Hari n'igihe noneho hataba ikibazo gusa ku miyoboro, noneho ubushobozi bw'umuriro dufite mu mahanga twakuye mu mahanga bukagabanukaho. Iyo usaranganya rero hari igihe ufatiye umwanzuro ukagumesha nk'umuriro mu nganda, kuko nk'inganda zikora ibyuma, iyo utawuhaye umuriro ukwiriye igihombo kiba kinini. Minisitiri Uwihanganye avuga ko igihugu kiri ku gitutu cy'ubushake bwo kugera ku iterambere. Muri uwo mugambi ngo hakaba hari imishinga yo mu gihe gito n'ikirekire. Hari ukuzamura ubushobozi bw'inganda dusanganywe. Urugero, uruganda rwa Nyiramugengeri ruri Gisagara rukora megawati 20 kandi rushobora gukora megawati 70. Twarushyizemo imbaraga cyane. Urugero, ari uruganda rwari rumaze igihe rudakora rwitwa Gishoma, ubu ngubu rurimo ruratunganywa ku buryo mu kwezi kumwe ruzabasha gutanga megawati 15. Nka Nyabarongo iriya mubona ya kabiri muri 2028 zaba yatangiye kuduha umuriro. Tugukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo dukorere umuriro wose dukeneye mu gihugu, kuko ntago gukura no gukena umuriro bizahagarara. Nubwo amashanyarazi akomoka ku ngufu z'amazi azakomeza kugira uruhare runini, leta ngo ihanze amaso n'indi mishinga rutura ibyara amashanyarazi. Iyo ni nk'uwo guhindura amashanyarazi mu mwuka wa gaze iboneka mu kiyaga cya Kivu. Haravugwa kandi n'undi mushinga w'ingufu za nucleaire ikoreshejwe mu kubyazwa amashanyarazi. Imyiteguro ngo igeze kure ku buryo izi ngufu za nucleaire zishobora gutangira kuboneka guhera mu myaka iri imbere. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Ubuseruko bwo hagati irikiragira ingaruka ku karere ka Afrika y'ubuseruko no kuri Afrika. Kuva ku mirima y'icayi ugaca ku mirima y'amashurwe muri Kenya gushika ku masitasiyo y'igitoro muri Ethiopia no muri Tanzania. Ihungabana ry'amabarabara ibidandazwa bicamwo, iduga ry'ibiciro, ikena ry'igitoro biriko birigaragaza ku rugero rudasanzwe.
muri Kenya abashorera ibintu mu mahanga bavuga ko iyo ntambara iriko ibashira mu ruhombo rukomeye cyane cyane abo mu bisata bikenera ingendo z'indege n'amasoko ya hakurya y'amazi. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Caleb Moges mumva mu rya Prime ndi ku magenge. Icayi giherutse kwamurwa kiriko kiratunganywa imbere yo gutekerwa neza kirindiriye kurungikwa hanze mu gihe intambara yo mu buseruko bwo hagati ikomeje guhungabanya gutwara ibintu mu ndege no mu bwato bija mu masoko yo hanze. Hano muri Kenya abarimye n'abashora ibintu hanze birabateye umutima uhagaze. Igisata c'amashurwe cinjiza amafaranga angana na miliyoni 800 z'amadolari buri mwaka kirabangamiwe cane. Jay Hirani ajeje kugurisha muri kompanyi yitwa Primarosa Flowers avuga yuko bahomba ibihumbi vy'amadolari buri munsi. Dushorera mu bihugu vyinshi vyo mu buseruko bwo hagati harimo Arabia Saudite, Qatar, Kuwait, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Oman na Iraq. Igihombo cacu kiri hagati y'ibihumbi 30 na 50 vy'amadolari buri munsi. Ayo n'amafaranga menshi cyane ufatiye ko 80% ry'isoko ryacu ari mu buseruko bwo hagati. N'igisata c'icayi ca Kenya naco nyene kirasugerejwe. Igihugu kivuga yuko gihomba burindwi gushika ku miliyoni 1 n'ibihumbi 400 $100 ku cayi gishorwa hanze kuva intambara ya Amerika na Israel kuri Irani itanguye. Aha turi muri Limuru ku birometero 30 uvuye ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi. Ngaha hari imirima minini itunze ibihumbi vy'abarimyi n'abakozi. Kenya izera runini mu gushora icayi ku masoko mpuzamakungu. Ariko intambara ya Irani yahungabanije urwo rudandazwa. Amafaranga yo kunguruza ibintu hamwe n'ubwishingizi bwavyo yarongerekanye. Samuel Kariuki arongoye imirima ya Gathoni Park muri Limuru. Arateye umutima uhagaze n'amafaranga akenewe mu mirimo ya misi yose. Amafaranga yo kujana ibintu iyo tubishora nayazoduga cane. Ivyo bisigura ko tudashobora kugurisha canke gushora hanze icayi cacu kandi ivyo bizogira ingaruka ikomeye. Ivyo bisigura ko tuzoca tugira umusesekara kuko abarimyi benshi bazokwimbura icayi ariko atasoko dufise. N'amafaranga yo guhemba abakozi kizoba ikibazo n'amafaranga y'ibitabizo azokwiyongera. Kubw'ishirahamwe ry'abadandaza b'icayi East Africa Tea Trade Association, ibiro miliyoni 8 vy'icayi biheze mu bibandahori vyo ku kivuko ca Mombasa. Ivyo bizotuma hatakara amafaranga yovuyemwo gishowe n'abarimyi bace baburiramwo. George Omuga niwe muyobozi w'iryo shirahamwe. Mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati dushora hagati ya 20 na 25 kwijana y'icayi cyo muri Camunara yo ngaha, nayo Pakistan ihano rubibe na Irani ikagura 40 kwijana. Urumva ni soko ringana na 65 kwijana. Hamwe intambara yobandanya ingaruka zizoba mbi cyane ku rudandazwa rw'icayi. Abarimyi b'urugero rubayabaye nka Alex Macharia bavuga yuko ingaruka ubu ziriko zirakwira hose. Bene imirima mito mito y'icyayi ifasha amamiliyoni y'abantu muri Kenya. Aha twavuga nk'abahinzi bato. Rero iyo ntambara iramutse ikomeje hazasonza abantu benshi cyane. Abana bazahagarika amashuri kandi abantu ntibazaba bakirya nk'uko bikwiye ku munsi. Ingaruka z'iyo ntambara zirakaze no gusumba ngaho muri Ethiopia aho ibitoro vyinjira mu gihugu vyagabanutse gushika ku 50 kwijana. Mu gihe agahengwe mu ntambara kadafashe cyane, inzira yo gucisha ibintu mu muhora Hormuz nta cemeza yuko izogumira nyabagendwa. Abashora ibintu hanze muri aka karere bakaba batinya ko imisi iri imbere ishobora kuba mibi gusumba. Arakoze Prime ndi ku magenge. Ishirahamwe CDH Vikali rivugira impunzi ziri mu nkambi mu makamba atandukanye rimenyesha ko ritewe umutima uhagaze n'ico gita ihohoterwa ririko rigirirwa impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Nima yaho izo mpunzi zitabarije zivuga ko zimaze iminsi zikubitwa zikanategekwa kuja mu kibanza biyandikishirizamo kugira bahungurwe kizwi nka Departure Center. Leopold Sharangabo arongoye iryo shirahamwe abona ko leta ya Tanzania mu kugerageza guhunguriza impunzi ku nguvu iri kihonyanga amategeko mpuzamakungu. Mu mwanya heze naganire nawe ntangura ndamubaza ingene ubuzima bw'izo mpunzi bwifashe muri iki gihe.
ubuzima bwazo nk'uko mwagiye murabikurikirana ni ubuzima bwifashe nabi cyane cyane kuva mu mpera za 2025 niho hatangazwa ko hagiye kubomogwa amazu yose y'impunzi z'abarundi icyo gihe rero ntibyatevye baciye babomora amazu urumva kuva mu kwezi kwa mbere gushika no munsi mu kwezi kwa kane impunzi zibayeho zitagira aho ziba nta nzu nta namwe zikika umusaya imvura nta byo kurya bahabwa nta kudahabwa ibyo kurya baranatotezwa bakaguma baturatuzwa warumvise ko babasanga naho bari babakubita babamerera nabi mu buryo butandukanye hirya no hino muri ayo makambi hari impunzi zishika kuri 6 zanyurujwe mu kwezi kwa gatatu kwa kane no kwa gatanu 2025 gushika uyu munsi zitaraboneka kandi izo mpunzi zafashwe mu ijoro n'abakozi b'iperereza ba Tanzania gushika uyu munsi ntibaraboneka imiryango yabo yagumye itegereje. Muratubwiza ingorane bafise none nk'abantu baserukira izi ngorane zose muri ko muzitorera inyisho gute? Twico turiko turakora no kubivuga no kubishira habona no kuvyereka amakungu ko ivyo bintu bikorera ko gwari ibintu bitemewe n'amategeko cyane ko leta ya Tanzania yaba leta y'u Burundi bose bateye umukono ku masezerano agenga impunzi. Muri aya masezerano rero harimo nk'ingingo ya 33 ivuga ko kizira kikadiririzwa ko impunzi itahukana mu gihugu aho yajiva mu gihe iboneka ko ishobora kugirirwa nabi. Nka leta ya Tanzania muramaze kuvugana mwarayegereye murayivugisha hari ico iri kirabikorako? Leta ya Tanzania ntaco iri kirabikora ko uyu munsi urabona ko ikibazo c'impunzi z'abarundi cavuye mu kibazo cyo gufasha impunzi ahubwo kija mu kibazo muri politike kurusha ivyo gufashanya kw'impunzi. Mbe kuri izi ngorane leta y'u Burundi yoyo ntaco iri kirafasha? Leta y'u ntakiri kirafasha ahubwo leta y'u Burundi ikorana na Tanzania muri ivyo bintu byo kugerageza gutahukana izo mpunzi ku nguvu. Kwikiri ngo bahaye izo mpunzi cyo kwiyandikisha kugira zihunguke carenganye zabagendeye gute ngo ntibiyandikishe? Ikintu ca mbere tugomba kumenya ni impamvu umuntu aba yarahunze. Hama kandi umuntu wese aba yahunze ku giti ciwe kandi umuntu wese mu gutaha nk'uko amategeko abivuga yagomba gutaha yumvise ko umutekano wiwe wubahirijwe. Ariko leta y'u Burundi ivuga yuko umutekano n'impore zagarutse mu Burundi ubu hameze neza. Umutekano si kuvuga ko inkozi baziko ziravuga. Umutekano igihugu kiri umutekano ntibisigura ngo kitari mu mutekano bivuga ngo nuko inkozi zitariko ziravuga igihugu kiri mu mutekano. Umutekano uba ku muntu. N'ikimenyamenya nuko ari abanyuruzwa bahura n'ingorane ibimenyetso bikaba bihari byemezo bikaba bihari abantu bakaba bahari. Mwebwe no munsi musabike twebwe uyu munsi cyo dusaba icambere ubwa mbere n'amategeko amategeko yubahirizwa. Hari amategeko agenga impunzi hari uko bigenda uburyo bwo gutahukana impunzi iriyandikiye barayisigurira ko igihugu ko kimeze hanyuma yumva ifise umutekano ikiyandikisha iyumva itahataragera ko itaha bakayirindira ikabanza igatekana. Ikigira kabiri ni ugusaba ko abo bantu baba barashitse mu gihugu barahungutse ko badashobora kugira ingorane na zimwe uko tumva abagira ingorane bikarangira bahunze abadahunze bakanyuruzwa. Ibyo birahari. Ikigira gatatu dusaba nuko mu gihe Tanzania nimba ibona ko abo bantu izo mpunzi z'abarundi ziremereye nta kwirukanka cyane bashaka kubatahukana ku nguvu bivuge kuko babyemerewe n'amategeko bavuge bati twebwe muri Tanzania tugishoboye impunzi z'abarundi ni muri abahandi muzishira. Uwo yari Leopold Sharangabo arongoye CDH Ivikar ishirahamwe rivugira impunzi. Turacarondera uruhande rwa leta ya Tanzania no Burundi ariko ntiturabaronka. Turondeye ishirahamwe HCR riraba ibijanye n'impunzi batuhaye ubutumwa bwanditse aho batubwiye ko HCR ihangayikishijwe n'amakuru avuga ko impunzi zihatirwa canke zigategekwa kuja mu bibanza cyo kwiyandikishirizamwo kugira zitahuke kizwi nka Departure Center Induta. Ubwo butumwa bushimangira ko HCR idashigikiye ikoreshwa ry'inguvu iryo ari ryo ryose mu gutahukana impunzi, ikibutsa ko gutahukana impunzi bitegerezwa kuba ku bushake, umutekano n'agateka kakubahirizwa. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian avuga ko inzira zose zitegerezwa gukoreshwa mu kugabanya imishamirano iri hagati y'igihugu ciwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo yabivuze mu gihe hakiri cizere ku bindi biganiro bishasha bishobora guhuza ivyo bihugu bibiri naho yavuga atadudurirako.
hagati aho perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko igihugu ciwe carashe ubwato bwa Iran. Ni inkuru ya Siriake muhawe nayo. Umwanya uriko uragenda mu gihe bitegekanijwe ko agahengwe hagati ya Amerika na Iran karangira kuri uyu munsi wa gatatu. Pakistan, igihugu cabaye umuhuza mu biganiro biheruka, kiriko kirashiramwo ingufu zose zishoboka ku bindi biganiro biriko birategurwa. Ariko abanye-Iran ntibashaka kwitaba ivyo biganiro. Perezida wa Iran ni umwe mu bategetsi b'ico gihugu bashigikiye ko haboneka inyishu ivuye mu biganiro, ariko mu ijambo yashikirije yavuze ko ibiganiro na Amerika bikwiye kwitonderwa. Perezida wa Amerika yongeye gutera ubwoba bwo gusambura Iran mu gihe ico gihugu conanirwa gushika ku masezerano. Uyu munsi igisirikare c'ico gihugu carashe congera kirafata ubwato bwa Iran bwariko buraca mu kigobe ca Oman mu gihe bwariko buragerageza kurenga ku ngingo yo kugara uwo muhora. Kuva ingingo yo kugara umuhora wa Hormuz ifashwe na Amerika, ico gihugu kivuga ko kimaze guhagarika amato 27. Kimwe mu bibuza Iran kubandanya yitaba ibiganiro vy'Islamabad nuko Amerika yagumye yugarije ibivuko vya Iran mu gihe ico gihugu co cari cemeye kugurura umuhora wa Hormuz. Mu gitondo Perezida Donald Trump yamenyesheje ko icegera ciwe JD Vance ari mu nzira agana muri Pakistan kandi ko yiteze ko amasezerano mashasha ashirwa ko umukono mw'ijoro. Ariko ivyo bisa n'ibidashoboka ufatiye ku rugendo ruri hagati ya Amerika na Pakistan, kandi bishobora no gukenerwa ko indege ihagarara kugira ngo inywe bitoro. Siriake muhawe nayo, BBC gahuza miryango, Nairobi. Ubu naho reka duhe ikaze Juvantine Muragije Maria atubwire ayavuga ku mbuga za BBC gahuza miryango. Turakoze, reka inkuru tugiye gutangiriraho nivuga ko impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi zizatangura gutahuka kuwa kane. Witwa niyo nkuru yanditse ati nibitahire ntibazogwe ino. Maniriho yanditse ati kandi numva bongeye kuvuga ko hari imirwano ikarishye. Witwa Thierry yagize ati Imana ihabwa icyubahiro kuba bagiye gutaha. Indi nkuru nivuga ko umutwe wa M23 na FARDC bashinjanye ibitero nyuma y'ubwumvikane bwabereye mu Busuwisi. Witwa Dushimimana yanditse ati ibi bintu byabo twarabirambiwe. Nsengiyumva we yanditse ati abanyekongo bararushe kubera intambara. Hanyuma indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ku bana bavugiye hafi y'ikigo cy'ingabo z'Ubwongereza muri Kenya bamenye ukuri kuri base. Uwitwa Jire yanditse ati ni gute igihugu cyifata kigacumbikira igisirikare cy'ikindi gihugu nta byihebe biri muri icyo gihugu, bagiye muri Sudani cyangwa muri Somalia. Naho Masango yanditse ati murakoze cyane. Indi nkuru Jiridas abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ku mugabo wisha abana 7 n'undi umwe mu gice cya Louisiana ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari izindi nkuru nyinshi abadukurikiye bagiyeho bakatanga ibitekerezo bakajya ku rubuga rwacu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze Juvantine. Mu makuru ajanye n'imyidagaduro, umwigeme Latricia Ayan w'imyaka 24 yamuka muri Tanzania yatorewe ku nshuro ya mbere guhagararira kino gihugu mu higanwa ry'umukobwa mwiza azwi nka Miss World 2026. Ni nyuma yaho atsindiye abandi bakobwa 19 mu higanwa ryabereye i Dar es Salaam aho muri Tanzania. Inkuru iramvuye reka tuyibaze Latifa Mutesi. Ku nshuro ya mbere muri Tanzania hatowe umukobwa uhiga abandi mu buranguzi ahagarariye iki gihugu muri Miss World 2026. Latricia Ian imyaka 24 niwe warushije abandi 19 barushanwaga mu muhango warangiye kuri uyu wa mbere wabereye mu mujyi wa Dar es Salaam. Nyuma yo gutsinda, Latricia Ian yegukanye ibihembo byose hamwe bingana na miliyoni 100 z'amashiringi ya Tanzania, birimo imodoka ya Mercedes Benz A-Classe igihembo cya miliyoni 10 z'amashiringi ndetse n'ubwishingizi bw'ingendo. Latricia yanditse amateka yo kuba umukobwa wa mbere uzabahagarariye iki gihugu muri irushanwa rya Miss World rigiye kuba ku nshuro yaryo ya 75 aho riteganyijwe kubera muri Vietnam kuva ku itariki ya 9 ukwezi kwa munani kugeza ku itariki 5 ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2026. Latricia yambitswe irikamba na Miss World Opal Sushata wo muri Thailand afatanyije na Miss World Africa Haset wo muri Ethiopia. Mwirushanwa nk'iri ryo mu mwaka wa 2025 Tanzania ntiyagize uyihagararira, no mu mwaka wa 2017 wari Miss w'icyo gihugu Jirita Kabete wanagombaga guhagararira iki gihugu ntiyabigezeho kuko abariteguraga imbere mu gihugu igihe cyabasize batujije ibisabwa. Latifa Mutesi, BBC gahuza miryango i Nairobi. Ubu naho reka tubahonje ku runana rw'ejo.
BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Ubu naho abakunzi b'inkino umwanya no wanyu. Mwireho neza abakunzi b'imikino kuri BBC mpere mu Rwanda. Shampiyona mu mpera z'icyumweru yarakomeje. APRFC yakubitiwe i Rubavu kuwa gatandatu na Etincelle ibitego 2-1. Mukura itsinda El Merreikh yo muri Sudani 1-0. Indi kipe yo muri Sudani Al Hilal Omdurman yo yakinnye na Kiyovu Sport, umukino urangira Al Hilal itsinze Kiyovu Sport ibitego 2-1. Ni nayo iyoboye shampiyona y'u Rwanda n'amanota 58 ikurikiwe na APRFC ifite amanota 52. Mwirushanwa ryo gusiganwa ku maguru umunyarwandakazi Emeline Imanizabayo yanditse amateka mashya muri siporo y'u Rwanda nyuma yo kwegukana umudari wa zahabu mu gusiganwa metero 5000 mu marushanwa mpuzamahanga yabereye mu gihugu cy'Ubuholandi kuwa gatandatu. Yashyizeho agahigo gashya ku rwego rw'igihugu muri metero 5000 mu bagore akoresheje iminota 15 n'amasegonda 07. Muri Afrika amakipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo na FAR Rabat yo muri Maroc niyo yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cya CAF Champions League nyuma y'imikino yo kwishyura ya kimwe cya kabiri yabaye kuwa gatandatu. Ikipe ya Sundowns yatsinze Esperance de Tunis yo muri Tunisia igitego 1-0 bituma ikomeza ku giteranyo cy'ibitego 2-0 mu mikino yombi. Berkane ni ikipe yo muri Maroc yatsinze FAR Rabat nayo yo muri Maroc igitego 1-0. Gusa mu mukino ubanza FAR Rabat yari yatsinze 2-0 bityo ikomeza ku giteranyo cy'ibitego 2-1. Noneho tugiye muri shampiyona ya English Premier League. Manchester City yaciye impaka isekura Arsenal ibitego 2-1 ku kibuga cya Etihad igabanya ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati y'amakipe yombi. Ubu hasigayemo amanota 3 mu gihe City igifite umukino w'ikirarane. Mu gihe City yawutsinda no mukino uzakina na Burnley kuwa gatatu. Amakipe yombi azakomeza asiganwa ku bitego. Arsenal iri imbere n'amanota 70 mu gihe City ifite 67 ariko Arsenal irusha City igitego 1 kuko izigamye 37 mu gihe City izigamye ibitego 36. Ni mu gihe kuwa gatandatu Michael Carrick umutoza w'agateganyo wa Manchester United yacecekesheje abakomeje kumushidikanyaho. Ikipe ye ijya gutsindira Chelsea 1-0 iwayo Stamford Bridge igitego cya Matheus Cunha. Iyi nsinzi yashyize United ku mwanya wa gatatu ikaba irusha Chelsea amanota 10 mu rugamba rwo guhatanira imyanya 5 ya mbere ihabwa itike ya Champions League. Insinzwi yo kuwa gatandatu isize Chelsea mu gihirahiro n'uburakari bw'abafana kuko Chelsea imaze gutsindwa imikino 4 ikurikiranye muri Premier League idatsindamo n'igitego na kimwe, umuhigo mubi cyane w'ikipe kuva mu 1912. Indi kipe iri mu bihe bibi cyane ni Tottenham yanganyije na Brighton 2-2. Urugendo rwa Spurs rwo kutabona insinzi muri shampiyona ubu rugeze ku mikino 15 yikurikiranyije. Uyu ni umuhigo mubi cyane usigaje umukino umwe gusa ngo ube uwa mbere mubi mu mateka y'ikipe nyuma y'uwo bagize mu myaka 91 ishize. Ahandi ku mugabane w'Uburayi ikipe ya Bayern Munich mu Budage yegukanye igikombe cya 35 cya shampiyona yaho Bundesliga. Ni nyuma yo gutsinda Stuttgart ibitego 4-2 kuri iki cyumweru. Ayo niyo y'imikino ndabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC Gahuzamiryango muri Afrika no kwisi yose.
arakoze Ive Bucana. Ikiganiro cy'ingano nico gisozereye amakuru turako turabashikiriza. Aya makuru yarahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza, Gildas Yihunda Impundu nkaba ndabakengurukiye mugira umunsi mwiza naho ubutaha.